kuri uyu munsi uri hejuru nagomba shimira Imana mushobora byose yatuzigamye maze ikaturongora tugashika muri kino kibanza turi bazima. Kuri uyu munsi turamutse duhimbaza isabukuru y'imico kama ku rwego rw'igihugu yatunganijwe muri uno mwaka w'ibihumbi 2020. Nagira kandi niheke kuwashikirije mu kanya kaheze ijambo ryo kutwakira n'abaje mu isabukuru, kubaha ubugira kandi ikaze mwebwe mwese mwaduteye iteka mukitaba bino birori. Ndabifurije kuroranirwa muri kino kibanza mu mwanya wose za kumara ngaha muhimbarirwa ibikino bigaragaza imico kama bishikirizwa n'imirwi ndangakaranga ivuye mu mihingo yose y'igihugu. Kubona mwahevye iyindi mirimo mukitaba bino birori birerekana rwose ko mushigikiye imico n'akaranga bya basokuru. Nanone barayamaze bati utakaranga ukaba utaye akabanga. Kira noneho abarundi ntibigeze batibanga, bamye na ntaryo bari bangira ingata kuva na kera narindi, haba mu bihe bitoroshe canke mu bihe vy'amahirwe. Iyi sabukuru y'imico kama yatunganijwe ku rwego rw'igihugu muri uno mwaka w'2020 ihangiye ku civugo kivuga kiti tsimbataza imico kama n'imigenzo myiza y'abarundi mu gushigikira ibikorwa soko ry'iterambere rirama hamwe no guharanira amagara meza, tutibagiye kingira cakiza ruhonyanganda ca coronavirus. Tugakingira ubuzima nabwo akaba ari itunga risumba yandi yose. Iyi sabukuru y'imico kama turamutse duhimbaza uyu munsi si ubwa mbere ibaye. Twokwibutsa ko ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'ishirahamwe ry'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama bwihaye ingendo nziza yo kuyitunganya ku mwaka, aho abahinga ndangakaranga bavuye mu ntara zose z'igihugu bahura bakerekana akanovera n'ubuhinga bw'intara zabo baje bavuyemo. Ubu bukaba bugize kane iyo sabukuru itunganywa. Uno munsi rero ni igihe kidasanzwe aho imirwi ndangakaranga y'igihugu cose yaje kugaragaza imico kama mu mbyino, mu ntambo, mu mayagwa, eka n'ubundi buhinga butandukanye. Nk'uko mwavyiboneye iyo mirwi yashoboye guca hano ikaba iratwereka ivyo iza gushikako. Isabukuru y'imico kama ni kandi akaryo keza ko guha agaciro imico n'akaranga vy'abarundi, gutyo tuyikingire, twongere tuyibungabunge, tuyikundisha abana bacu, mbere tuyihanahana uko urunganwe ruzogenda rukwirikirana. Ibi twobikora twivuye inyuma, na cane cane ko muri bino bihe hari imico mvamahanga myinshi tubona ica ku buhinga bwa none bwo guhanahana amakuru, ishobora gutsitaza no guhungabanya imico kama n'imigenzo myiza iranga abarundi. Batumire bahire, bashinga naye bapfasoni namwe gwaruka, leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'ishirahamwe vy'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko, urwaruka inkino n'imico kama ntaco itazokora kugira ngo akaranga imico n'imigenzo myiza vyamye biranga abarundi bigume bikingiwe kandi bigume bitera imbere, maze tuyihanahane
mu bariko barukubu, gutyo umurundi azokwame yitwa umurundi aho azoba ari hose, yitandukanye n'abandi mu gihe tuzi ko kw'isi nzima bamwe bose bafise akarangamutima kabo. Kuri ivyo leta y'u Burundi iramaze gufata ingingo zitari nke ziza gushigikira no gukomeza imico kama n'akaranga vy'abarundi. Aha twovuga nk'itegeko nimero 100/188 ryo kw'itariki ya 25 Myandagaro umwaka wa 2014 rishiraho ikigo ndangakaranga kijejwe guteza imbere ururimi rw'ikirundi ariyo Akademi Irundi. Itegeko inomero 100/235 ryo kw'itariki ya 2 Kigarama umwaka w'2017 rishiraho ikigo ndangamico c'u Burundi ariyo Maison de la Culture. Hariho kandi itegeko ryo mu mwaka wa 2017 rishiraho indwi yahariwe umurisho w'ingoma. Itegeko ryo mu mwaka wa 2017 ritunganya ibijanye no kuvuza umurisho w'ingoma haba mu Burundi canke mu mahanga, hamwe no kwemeza inzira ntunganya-ntwaro y'u Burundi mu vyerekeye ikoreshwa ry'indimi arivyo mu rurimi rw'igifaransa twita politique linguistique nationale. Ntankeka rero ko ivyo tuzobishikako mu gihe biri mu migabo n'imigambi ya leta nkozi, leta mvyeyi ishaka na ntaryo ineza y'u Burundi, y'umurundi wese mu mpande zose z'ubuzima bwiwe. Abahinga ndangakaranga bitavye ino sabukuru y'imico kama twagomba tubashimire kandi tubifurize kuza kwerekana ubuhinga budasanzwe mwiharije nk'uko mwavuye mu mihingo itandukanye, mwavuye mu ntara zitandukanye. Turifuza ko uko umwaka utashe ubuhinga n'akanovera vyokumariza biriyongera. Nshimire kandi abarongoye ino ntara ya Gitega bafashije bimwe biboneka mu gutegura iyi sabukuru, duhereye mu kwakirana umuco w'ikirundi abanyakaranga baje bava mu mihingo yose y'igihugu.